je nakuze shaka kurongorwa none nushaka kubona kuzukuru ngume sazira muhira basi nivyo ushaka uzopfa utabonye akuzukuru. Mwana humura urazonsanga ejo muhira mu gatondo ka kare tubiyagi. Sawa nangorane papa je nzoza kabisa. Nibaza ko bizogenda neza kandi ntuzumbuze iyo nzokwigira nzozinduka umukoshi. sawa. Ambezanda kubiri ikintu kimwe. Uhereye uyu munsi nisa nzosubira kumbona muri inzu yawe ndagiye wacu. Sheri. Kushavuye mu kana gatondo kandi ejo twaryamye tumeze neza. Konzi mu mashure wize atagifaransa n'icongereza kirimwo nkaba nakoreje akaba tacu navuze. Sinakubiye ko ntaci wacu ari ikintu tumvise. Ndataci wacu rega nanje ndafise wacu. Kwanza ndekura. Humura amashakoshi vima. Nukuri. Ndekurira ishakoshi. Sindiko ndafite na wa mugabo. Menya neza. Usize muri iyi nzu je nobaho gutiri. Be, nuko cyo kintu. Ndabigusabye. Niho tuma nkomera. Niho tuma nkora. Umvirize ndakubira ikintu kimwe wa mugabo. Je sishobora kwihanganira muri ubu buzima. Mu nzozi zanje zose narose kuzobaho muri isi sinigeze ndeta kuzobana n'umugabo w'imbuga nkawe. Nimba udagiye gukoresha amaboko yawe kugira ngo ushobore kuba umugore nk'abandi bagore. Nditaye iwacu kandi ntidusubire no kundondera. Sheri, urubahose kunyita jewe mugabo nkuko. None nimba utari umugabo w'imbuga umari iki? Ndabona no gumanga ibintu bigeragezo kangende. Umviriza ndakubwire n'urufunguruzo nzagusanga nasize mu abayi je nsanga muri inzu yawe. Je nashaka kubana n'umugabo atazi n'ingene nambara. Ariko uretse umugabo wanje kumengo hari abantu bari bamubwiye ibintu bijanye n'amafaranga. Aya mafaranga ntiyangoye cyane. Aya mafaranga ejo ndiko ndakora hari nko mu masaa 10 z'umuhinga. Cyambona umubosi aje gushona ikirato hajya nkorera. Ntuhazi none? Nyanda. Niko gusa cy'imisi myinshi na utahaza. Uvuba uzoza ndakacaye. Burima aya mafaranga njyambere. Shone y'umuntu ikirato. Cyendonga aya mafaranga nkaya. Nego aya mafaranga ngaya. Yankubise inoti ya 20 ya 20,000. Rero nkawe uwo mubiri wawe winje muri ako gashirahamwe kacu turasha kwiteza imbere twese. Ubuko ni wacu amafaranga menshi dufise noramuka nkeda nkasanga ayo mafaranga azoyaronka sino bampomvye. Uretse gato nkwereke. Allo? Ndi umuntu aka kanimero mpamagaye mwari mwahagahaye umugabo wanje mumubwira ku bintu bijanye n'ubutunzi nariko ndabarondera. Murakoze cyane. Umugabo wanje naba ndamubwira ko asinatagaharira. Singiye nimero ntiyanditse ko mutunzi ariko ayimaranye mu nzu iminsi n'imisi aho kuyihamagarako. Ibinanira abagabo burya natwe abagore twabishobora buretse ndamuhamagara urabe. Mana umbabarire ndagusavye banyitabyo bukoze. Allo?
kaze mu gakino k'ubuzima. Ndabaramukije cyane. Ega amahoro cyane. Hama jewe banyita Ruvera. Iyi nimero nayihawe n'umugabo wanje, nabonye mwarayimuhaye yanditse ko ubutunzi. Nifuza kubabaza nimba hari ikintu mwodufasha kubera ko turakenye cyane. Nimba arakazi mwoduha cyangwa ari amafaranga yo mutahi mwodufashisha mwo bamukoze. Alvela. Itegure. Vuba turabonana. Mukuri turakeneye ubufasha bwanyu. None twobasanga hehe umuntu yo baronka gute kugira ngo mushobore kumufasha? Alvela. Nisabye. Mukeneye ubutunzi? Cyane nukuri muvyeyi ndabukeneye turagowe shamu nukuri buzima nibwifashe neza mudufashije mu bamukozi je n'umugabo wanje ntitujya bane turonka nahantu ho kuhenge ku musaya kandi nta muntu numwe muri isa dakeneye gutunga mudufashije mu bamukozi cyane nukuri twobashimira ndavyumva kandi nama nabibonye gusa uraza kubona ubutumwa muri telefone iwawe mu byukuri ego hanyuma ubwo butumwa nubukubwira aho dukwiye guhurira hanyuma tuzobahurira murakoze cyane Imana ibahereze umugisha mwinshi umugabo wanje nkamubwira kuretse mwana nabonye washikanye isezerano twari twasezeranye yuko uza kundaba ikibazo ufise ni nyabaki mbwira mwananje Papa, ikibazo mfise sikindi. Fise agahungu k'agasuguru, kubwanwa nk'agasuguru. Kandi ndagakunda cyane. Rero niko gafiansi kanje. Tumaze iminsi 3 tuza kukurondera, tukakubura. Nibaza ko uri mu bikorwa byinshi. Hama, ikibazo ni cakindi nyene nakubajije. Papa, nta mwuzukuru ushaka, imyaka yagiye, ntubona ko nashaje, saziri wacu, ariko ndarongorwa kweri, mbona ndamukuzaniye kugira ngo umubone ko umishimira nk'uko n'abandi wabatwaye wabanyankiye. Nibaza ko uruhushano rwawe Papa. Uwo mungu arashushe nabi wabo bafise amafaranga n'abamiliyonere. None wumva Papa kandi wambwiye ngo ushaka umubose. Cerero wa mubose namuguyeko. Ngoma ndakubaza ikibazo. Ako gahungu hoho wavuze ndakitire mugwara kuko nawe wakitiye mugwara. Ako gahungu kawe uvuga kitwa ngo iki? Umuryango wabo wahiye. Ngirasha. Ako gahunga kariko ndakamenye. Umuryango wabo ndawumenye menye uwariwo mbwira. Papa, umuhungu yitwa Famba ariko afise ubwanwa, afise utwanwa nyene kubera ari umusore cyatumwitwa gasore kagasuguru. Hama umuryango nawe avamwo umuryango wa ihuriro. Umuryango w'ihuriro swa muryango harimo kagahungu katwiba inkoko. None ubu naho unzaniye abawe bita babandi. Uribuka inkoko yanwa wa mwaka? Ego mesha. Ubu sigaye uza kunzanira babandi. Warigeze ubona umuryango w'abahuriro n'abanyishu bihura? Nitwigeze tunahuza n'umunsi numwe. Hewe. Ibyo nakubwiye wa mwaka uravyibuka? Aya menyo yakoweyo niki? Ibyo nakubwiye ujya mwaka uravyibuka canke ugomba ko ndakugira kumwe nari nakubwiye. Rondera uwundi nibishoboka.
umuryango w'abahuriro ntibyigeze binahura umuryango w'abahuriro ntibigeze bihura n'abanyishu n'umunsi wa narimwe. papa tekereza n'igihugu kiratekanye ibintu by'imiryango byarahavuye ubu turi mu runganwe rushasha kanatsinda amase ya kera ntagiho mu rutaro. Mwana wakutse usigaye uncira n'imigani ndindira ndaje. papa ko wagiye wambaye neza ugira uje mu kazi kandi twama turi mu kazi. Mwana usigaye warakutse kweri. akira nabonye gukura warakutse. oya tora wapi tora ntugire ikibazo. reka ivyo nibiki tora ivyo nibiki papa akira no kumenga ufite ubwoba. papa wari umwana wanje tora. akira mwana wakugira ubwoba tora. none kakoga kariya nabubu ni kweli ni hatari. jewe ncira imigani jewe ncira imigani. sawa tuzora guhera uno munsi nze ndabe umuntu azuza kumukura hariya bwa buhungu buza bumwigendezako nze ndabe agahungu kazuza kumusanga hariya. kumbe niho azoca amenya itandukaniro ry'umuvyeyi n'abavyeyi. yarampangaye kweri. Manike, Mushefu, kubera naguma ari umufate ntumufate. nukuri sinigeze ndamubona. Na wewe naguma numva ijwi ryiwawe sinigeze ndakubona. Nako ntagize ndabe hirya no hino ntikime nigeze mbona. Nagerageza no gusaba ubufasha. Antene nabonye ngo pyu. Hera. Ariko wumva. Hana kimwe wumva. Connection kera. Kumbe nawe ivyo bintu vyakubayeho. Rega je ninjiye mu nzu naya nkofero nari nambaye na pistole byose vyagiye. Narakubariye ko mwene wacu akoresha ibintu vy'amangetengete. Mama. Kumbe ntivyoroshe. Ikintu gihari tuzomufata ku murango. Habona hama nzogira ico ndamwibariye. Yego. Wewe wa muhungu urondera iki ngaha? Urondera iki we ko tuguma tukubaza umuntu urondera? Dutowe ntawe uhari. Ninde yamurondera? Papa. Manike, Mushefu, tugende.
murashobora kwinjirira umuntu mu buzima tuzahurira imbere. Muri bande? Ngo turi bande? Nitwa Mutama Antonio. Kaze mu muryango wacu. Abakobwa bubu kubera iki mwese muri banjanye n'uruji? Wahenzwe n'ubuzima wari uyu mugabo wawe yarabayemo, uhitamo kurongorwa muri iyi nzu. Hari icyo utaruzi, umugabo wawe ari mu muryango w'agakino k'ubuzima. Ikindi naco, umugabo wawe mu muryango w'agakino k'ubuzima ariko avyitwaramo nabi. Ikindi naco, kubwo kwitwara nabi mu gakino k'ubuzima urashobora kumubura canke nawe ukagirwa canke mukabura aho muba. Ikinejereje nuko arangije nabi ariko adusiga inyungu muri wewe. Inyungu muri jewe? Uribungenza gusa ntavyo uramenya. Umugabo wawe amaze iminsi 5 atari hano. Ariko inyuma y'ibura ry'umugabo wawe ibizo kurika bizogutangaza. Humura. Uribungenze. Gikusentuma. Yawe jengire.